Igisata c'indero ni kimwe mu bituma iterambere ryihuta mu gihugu, ariko indero n'ubumenyi mu mashure vyagiye birasubira inyuma nkuko bishikirizwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste NDAYISHIMIYE. Agize sheke twe tuvuga ukuri irya myaka 10 twamaze mu magume yaraduteye sheke itagera uko ingana. Irya année scolaire ashobora kumara amezi 3 akimuka. Umuntu agenda n'imbuga itagahagarara hejuru ya mwarimu shirako amanota mbona. Shirako mbona nimbuga itiri ngaho mwarimu agaca kwandikira 90%. Abandi nabo nukuvuga amezi 3 aheze ngo année scolaire iraheze imuka. None mwagomba bave mwiki? Umukuru w'igihugu avuga kandi ko hategerezwa kuba impinduka mu gisata c'indero kugira ubumenyi bwiyongere. Tworanforosa les capacités z'abarimu gute? Twoshobora gute gutransforma l'éducation, twavuga tuti tugire révolution yo muri education. Abo muri education muvyumve niyo devoir yanyu. Eka namwebwe bahandi b'indongozi urashobora gufasha mugenza wakora muri education. Ti none nkajya mugize uko mukagira uko vyo kwanka. Erega guhanurana navyo ni vyiza. Mugabo twese tugire conscience kuno munsi education zero. Education zero none abifise nibo bazoca kwigisha abana babo mu makungu. Abifise gusa none abo bana bazoca bagaruka kudutwara. Mwumva bafise akaranga ku Burundi. Bazoba bize civisme yo mu makungu. Bazoza batagifise imico yacu. Koko urumva abifise bose bacarungika abana ahari education nziza. Kubera iki tutokora education yacu ngaha nziza kandi gakunda. Ivyo biruko mu gihe ubumenyi mu mashure bwagiye burasubira inyuma, nk'akarorero amanota afatirwako mu kibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja mu gice c'inyuma y'ishure shingiro yagiye aragabanuka ugereranije nuko vyahora.